Amafungo y'ukwezi kweranda kwa Ramadan ashitse mu gihe ibiciro vy'ibifungurwa vyaduze mu masoko mu gihugu cose. Abasiramu bo mu gisagara ca Bujumbura twaganiriye batubiganira uko amafungo y'uno mwaka ariko aragenda. Amafungo muri rusangi turashimira Uhoraho, naho uburyo butatworohera nukuri si heza, mugabo nk'uko idini ryacu rya Isilamu ritwigisha, ico turonse cose tugenda turasabikana kubera n'ibiriko biratworohera mu vyo gusuma, uhereye ku muceri, imyumbati, eka nivyo twabona ko vyoroshe kuronka mu giciro gito cane, ubu bisigaye bigoranye, hamwe n'ikijumbu hari igihe idaku itaboneka. Ivyo ni ibintu biriko bigenda vyibonekeza bivanye n'ingene ibidandazwa vyagiye biraduga ibiciro. Ntivyoroshe kubera urabona benshi ibiharage nivyo twabona ko ari imboga zisumba ibindi, nta n'umurundi n'umwe atarya ibiharage, mugabo ubunye ibiharage birazimvye, aho kugura ibiharage uca ugura inyama. Naho ibintu bisa n'ibitameze neza, basavye abayisilamu gusabikanya mu rukundo, barasaba ko n'ibiciro vy'ibidandazwa ko vyogabanuka kugira borohererwe muri iki gihe c'amafungo. Ni ukwezi ko gufashanya, ni ukwezi kwa ibada. Ibada ni kuvuga turishiraho Imana cane. Ico noshobora kubabwira abayisilamu bose, afise 100 asangire n'uwundi, kubera benshi ntaco bafise. Kwindi ibiciro tusavye ko leta yodufasha ikatugabariza ibiciro. Dusaba ko leta yotworohereza ibiciro vyose bikamanuka, duhereye ku muceri, ibigori, imyumbati, vyose bikaja hasi. Eka n'ifarini twayigura ku giciro c'6,000, uno musi twigura ku 8,500. Umva ko bitariko biratworohereza na gato. Amafungo y'ukwezi kwa Ramadan ari mu bigize inkingi zitanu z'idini ya Islam, aho mu kiringo c'ukwezi bisonzesha, bakiyegereza Imana, bakongera bagasaba imbabazi ku bicumuro bagendeyemo.